bakunzi b'insamirizi ikaba nimbonesha kure Burundi bwiza turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mu mpande zine z'isi tubahani ikaze muri ano makuru y'ikirundi agizwe n'ingingo imwe rudende nayo ikaba ijanye n'umunsi mukuru wahariwe amakomine. Kuri uyu wa gatandatu Myandagaro umwaka wa 2022 mu gihugu cyose niho hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe amakomine. Insamirizi ikaba nimbonesha kure Burundi bwiza ikaba yarashoboye gushika mu bibanza bimwe bimwe byariko biberamwo ibirori. Muri komine Isare ivyo birori bikaba vyabereye muri zone Nyambuye umutumba Gishingano agacimbiriremba bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umushikiranganje w'injira ryo Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko igwaruka inkino n'imico kama Ezekiel Nibigira. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera yasavye ugwaruka gukura amaboko mu mpunzu bakore ibanki y'ugwaruka ikabaronsa ingurane. Abavyeyi basabwa kwitaho indero y'abana no kuvyara ku rugero kuko biboneka ko muri iyo komine ya Isare havuka abana benshi. Ku kijanye n'amabarabara yo muri komine Isare aho usanga ameze nabi, umukuru w'inama nkenguzamateka yibukije uruhara rwa buri muntu wese mu bikorwa vy'iterambere. Birababaje by'ukuri kubona amabarabara dufise uko yo ameze kose abenegihugu twigira basabibazwa ugasanga ntacyo bitubwiye nta n'intuze akanivo duca kugira ngo amazi y'imvura aguye tuyatumbereze tukaguma twibaza nkaho umenga komine nizo za kubikora leta nizo za kubikora. Iyo twibukanye bene gihugu bene wacu bashiki bacu bavyeyi bacu muri hano, leta ni jewe leta ni wewe nta wundi azotubwirira ibyo bikorwa by'iterambere. Hari ibyo dushobora gukora nimuze tubikore dukure amaboko mu mpuzu dusibura amabarabara duce amakanivo kugira ngo amazi y'imvura ntace hagati ariko tuyahe inzira. Anagomba nje saba tuvyure kagatima k'ibikorwa rusange. Hari abantu by'ukuri iyo abajejwe intwaro ku mitumba bariko babararika kuza kwitabira ibikorwa by'iterambere rusange, hariho bamwe bigira basize ibibazo twibwira yuko byose ari komine izo bikora, natwe dushiremo ayacu maboko. Atweje dushimira by'ukuri imvukira zitanga kugira ngo nanone zishobore guterera biboneka mu iterambere y'ikomine, iterambere rya zone, iterambere ry'umutumba. Nta bandi biraba ubwa mbere atari twebwe tuvuka muri no komine, atari twebwe tuvuka muri zone, atari twebwe tuvuka kuri ya mitumba tuvamo. Bene wacu muri hano bavuka zone, bavuka komine, bavuka mutumba, tumanuke hari iwacu ku mitumba dutunganye ibyo bikorwa, hanyuma aho tuzotubona bitunaniriwe tubwire nyakwa musanteri. Yarangije asaba abakenyezi kwitegurira kwitoza muri rwa rwego rw'intahe yo kumugina hamwe no gutora abantu b'imvuga kuri. Yanamahamagariye abenegihugu gusonera inzego no kudasimba inzego mu gihe bafise ikibazo bashaka gutunganirizwako. Ku kibazo cabajijwe n'ugwaruka cy'uko ibanki bije iri kure bigora ku matike yo kwiyunguruza, umushikiranganje mu vyajejwe harimo ugwaruka Ezekiel Nibigira agira ati: ico kirumvikana kandi sibwebwe mwenyene muri ko muragishikiriza kuko muravyumva ko iyo banki iri ahantu hamwe mu ntara ya Gitega kuko ni naho yatanguriye. Nagomba rero bamenyeshe ko mu migambi ya leta turiko turiyumvira yuko hobaho ahandi hantu dushobora gushira ibisata by'iyo banki kugira ngo habeho ama agence turavye uburere bw'igihugu, tuzoraba mu burengero mu buseruko eka mbere n'ahandi
kandi mwebwe mwavuze muti niburiburi ise no gahi Bujumbura hatubera hafi no muvyo twiyumviriye ahi Bujumbura harimwo. Mu bigiye kurangurwa muri uyu mwaka musitanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru yamenyesheje ko bagiye kubandanya kubaka inzu y'uburiro ku nzu y'ingenzi ya komine, kubungabunga amabarabara, kubaka amashure n'ibindi. Tumukurikire. Hariho kubandanya duhimiriza bene igihugu n'abakozi ngo bagume mu yantumbere ya leta mvyeyi kandi inkozi aho badusaba gukura amaboko mu mpuzu, umunwa wose ukaronka ico ufungura, hanyuma umufuko wose ukaronka amafaranga. Gukurikirana no gusuzuma ishirwa mu ngiro ry'imigambi y'amakoperative sangwe, gufasha mu itegurwa ry'imigambi y'urwaruka, gukurikirana imigambi y'urwaruka ruzoba rwasavye ingurane muri ya banki y'urwaruka, kubandanya guhimiriza abakenyezi gusaba ingurane muri ya banki y'abakenyezi. Muri komine Mubimbi naho nyene barahimbaje umunsi wahariwe amakomine. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Deborah Ntakiyisumba. Ku rwego rwa komine Mubimbi, umunsi mukuru wa komine wabereye muri zone Mageyo ku mutumba Buhanda. Umushinga amateka Chantare Barampama akaba n'imvukira ya komine yarakengurutse ku vyarangutse, aca asaba imvukira kwa mabiga ku iterambere ry'ikomine bongere birimbura aho batashitse bahashike maze haboneka iterambere. Nagira nkengurukire umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ivyo bikorwa bishobore kuranguka. Aha muri twebwe nta numwe adafise ico yakoze. Kanatsinda uyu munsi mukuru w'amakomine ahanini kugira ngo twirimbure, umwe wese avuga ati mbega mu bikorwa byaranguwe muri komine, mbega jewe nafashije iki, mbega jewe naterereye umuganda uwuhe. Umwe wese mu mutima wiwe arazi ico yaterereye. Aha rero nagira ndabakengurukire, uwoba harakamuciyemwo aha canke hariya akanebwa arisuzuma akavuga ati yamara aha ko hari ico ntakoze ejo nzoheza nkore. Uzwe ibikorwa byinshi nta numwe avuga ati jewe hari byo ntoshobora, kuko hariho bikorwa n'amaboko yacu, hakaba n'ibindi bikorwa n'uburyo bwaba ubuvuye mu ikomine canke ubuvuye mu bavuka komine canke ubuvuye mu bakunzi b'ikomine ndetse no mu gihugu. Murumva yuko umwe wese akwiye by'ukuri kwirimbura. Aha hariho ikintu cama kitugora, ikintu c'imikobeko. Muntu ugitera igere ku mikobeko uriko uradusubiza inyuma, uriko uratuza iterambere. Undire mwebwe mwashitse ngaha ngo patira abwira baje, abashobora kuba atari no muri mwebwe mugabo mudufashe mu kibano, iyo bariko baraca imikobeko bakunde bumvire abariko barabaha impanuro. Ibi ndabasabe dufatane munda mu gutezanya imbere aho umwe wese ashika. Bimwe mu byashikirijwe mu cegeranyo c'ivyaranguwe na komine, musitanteri Engineer Dismas Harimeshi yamenyesheje abaraho ko mu gisata c'indero bubatse ibirasi, barashikiriza ibitabo hamwe n'intebe zitari nke. Ku vy'amasoko n'izindi nyubakwa agira ati: ya kijambere ya Kinama ibikorwa byaratanguye, igice cya mbere c'ikibanda kibakaba caraheze, ubu tukaba turi ku ntambwe ya kabiri yo kubaka inzu igeretse, ariko tukaba tugeze ku nivo icyo bita chenage inférieur, ikaba nayo nyene yaraheze. Gutuma tunamanako amakuru, twe twihaye yuko ibiro vya komine vyoronka umuhora utuma dushoboye guhanahana amakuru. Ico gikorwa naco nyene kikaba carakoze. Harabaye no kugurira amakarata yo kwivurizako banahonikora ashika 210. Bimwe mu byo bifuza kurangura, musitanteri Harimeshi yamenyesheje ko azubaka umugende w'amazi Kizira Bihunda, Muzazi na Kiziba, gukwega amatara Imatyazo, Kiziba na Gasozo, kwagura ishure ry'imyuga rya Gasozo, kubakira banahonikora 60 n'ibindi. Kabaye n'akaryo kubasangwa butaka ko kwerekana no kugurisha ibyo bahinguye, hamwe no gusangirira hamwe ibifungurwa kavukire. Tubamenyeshe ko ibirori byari byatangujwe n'urugendo rwari rugizwe n'imigwi itandukanye yo mu mazone ya komine Mubimbi.
Muri komine Mutimbuzi nabo nyene ntibasigaye inyuma mu guhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe amakomine, aho uwurongoye iyo komine Simeo Butoyi amenyesha ko uyu munsi mukuru ari akaryo keza ku bavuka komine ko guhanahana ivyiyumviro ku migambi iba yararanguwe niyimirije kurangurwa. Muri komine ya Mutimbuzi rero ngo haramaze kurangurwa vyinshi nko kubaka amashure, gushira umuyaga nkuba mu mazu, gusanura amabarabara no gutera ibiti imisuna ku nkombe z'inzuzi n'ibindi. Hakaba haranatanzwe n'akabahasha ku bakozi ba komine bigenjeje neza. Jasa Mandari yahoze ari umushingamateka akaba avuka muri iyo komine yarashimiye cyane abarongoye komine ku byo baranguye. Eka na Sauda Mboneko asanzwe ari umushingamateka avuka muri iyo komine arashimira Imana yo yagiye imbere abarongoye iyo komine bakarangura neza ivyo bajejwe. Mwomenya ko uwo munsi mukuru uhimbajwe ku nshuro igira 9 muri iki gihugu cacu cy'u Burundi. Bakunzi b'insamirizi kaba nimbonesha kure Burundi bwiza, turabakengurukiye kuko mwadukurikiranye naho ubutaha.